muzogenda mutonda aramahera ari biguzi kugira rero iyo ngoma yabo ihere kandi Imana ibarandure barabahitana ni mpaka uwatanga 2030 agiye gutanga n'ijana mpaka namwe babahitane ariko nimwumvira kamo nimuraba impfuvyi n'abapfakazi cyangwa umuntu agowe ni wabikora uzobura umunyabwenge Berenari nabitumwe n'Imana kuko urumva bikice muri iyo ngo niyo ubwabo barimo baranyarana bagwara isengero barica mu bice kubiri kuko ntibarizi inyungu yaryo ariko amasigarira ariyo nukuri nabyiwe n'Imana ko agira ruhuke ni mu ruhuke igihe mwakarushe kuko Imana igira iberekane namwe muronka amahoro kuko ubwa mbere Imana atakirakora muri bo nukuri byari bigoye kandi rero mwarizwe nabo nanje narezwe nabo byari bigoye kindi ndababarira biragoye yuko umuntu yonsa amaberebere muri Pantigoti neza akaregwa niyo nyigisho yabo bungere yoshobora kuvamo ngo bikunde pore sana nabyo ngo ikimenyetso ngiki igira iba kuri impuzu ubwambure bwabo buje hejuru kugira ngo n'impumyi n'igipfamatwi cyumve hanyuma rero turabandanya kubaririmbyi message yanyu umuririmbyi wabagitinya Imana kino gihe Amose igice ca 5 turasoma mu izina rya Yesu ku murongo w'2 Imana yo mugiri dufasha hanyuma haravuga ngo nzinutwe iminsi mikuru yanyu ndayigaye kandi simpimbawe na gatoya n'amakoraniro yanyu yagahebuza mbere naho munshikanira ibimazi vyoswe n'amashikanwa y'amafu sinzovyemera kandi bimasa byanyu binuze munzana kwibimazi vyishimwe sinzobishirako nijisho nkurugo rwamo rw'indirimbo zanyu mu matwi kuko ntagomba kumva guhibongoza kw'inanga zanyu ariko imanza ziroranye reka zisendanishe nk'uruzi rudahoka amina rero aya aba n'abanyamasezerano hanyuma rero nagira nibariza abantu ibyuma babagoje by'amahoroge amabafe ibintu byose by'ibitari mwarakozemo bibyigwa nyene ngo ni Imana mwo murakorera ntimwamenya ko ari ibintu bigira bituntuza Imana mu nyuma ubwanyu muratonda mu makorara atandukanye ngo bakabavuga amazina mukagenda mukinjira mukaririmba nabyiwe n'Imana yuko amanota y'abaririmbira igihugu cy'u Burundi nyene icubahiro yagiye mu ntara no mu ikomine babasumbya amavuti yisaha ntibikunda kuko mwarononekaye mu mpwemo ntawe ukibakorera pasiteri ntiyihana na mwarimu ntiyihana none mwebwe mutozwe indero gute izo ndirimbo nazo kuza kuziririmba mutejejwe muranarinda muri kwegera umuriro Imana yo mujuru yambwiye ngo umuntu wese w'ubwenge ntasubire no ku gitari no kuri horoge ahubwo no kuririmba napfuma agenda iryo shengero namba yicaramo akarindira yicare ukaguma utoneka Imana ukaguma uyigora murungi ku mubavu utaduga nukuri abadayimoni barabicirayo ngaya amajambo nabwiwe rero njana n'ijambo ry'Imana ndasaba bungere bose bazotora audio nabo bazane amajambo ampinyuza ati wo n'umwigisha w'ibinyoma nukuri azobakoze inomero zanjye nazisizemo ariko ntimwinyegeze ndazi yuko muisa mwinyegeza mukanka kuyavuga mugakoresha urutoke rwo gusipirima nabwiwe ati sipirima Imana izokurondera rubura kigongwe nawe ubwo rutoke izoza ukiriho izira ruvuna n'imici idacikira ruvuna iruvuna ariko nabwiwe kwere yego ubu Imana yahagurutse ku ntebe yayo igihe mwapingiye abahanuzi bakabahanura bavuye muri mwebwe neza na neza kirarangiye rero isengero nshaka kuririmba ritateguwe Abisirayeli Imana yo mwijuru bararirimba bagatera umubavu mota neza bamaze kononekara kugeza aho Imana ivuga ati nkuri izo ndirimbo zanyu mu matwi hanyuma nagira ndabasabe nukuri abagatulika bese nibo bagaye n'abangirikani ngo ntibahagaze ku murongo iririmba ryabo kino gihe ni naryo rifata amanota gusumba Pantigoti kubibi n'amarushwa arimo araberayo reka ndababarire yemwe bantu b'Imana muzokumva audio Pantigoti we ese wohungira he Imana yambariye kuko atahora izompungira ngira ndababwire izo nkuba ruzomuteka ku rusengero Imana yarabimbariye we wapinga utapinga aho umuntu handurira ibyaha byinshi abateci barahandurira aho bahandurira naha nukuvuga iyo umugore yateguye injyaho agateka inyama gakaranga nukuvuga ngo haba hari inyama kuntu bazimanyuye hakabamwe inyama ya mungere mukuru hakaba n'inyama ya pasiteri muto hakaba n'inyama ya mwarimu n'iyamujeye nta mugorugezo muramisha hinga rero uwo mugore aze kusereva yihende inyama nini yiya ayiteke ko ya mwarimu
uzubona aho bicaye ku meza izisho rizuce ngiyo nyama ko yari yanje gitwaye yemwe mwa pasiteri mwe ndababeshera yemwe mwabungere mwe ndababeshera urazi kibiteye mwarakamutse mu mpwemu Yesu yama ku musozi ariri ishengero ry'Imana Yesu ntamburuzwa y'inda yari afise imbere kuko yamararira ishengero iyo mu muyigana bamuhiriwe nukuvuga rero ako kagana mwarimu karahari iyo ari guhabwa mwarimu akayiha muje nama ubona izisho ryarunguye ku meza ndababeshera hasigaye abatetsi nabo bakabazimana abatetsi nabo bagatahira inzara umva Imana iramanutse guhorera ishengero ryayo nukuvuga abo batetsi nabo bagakongota amagufa n'inyama nziza ntiboyirya mbere bahirahiye ngo banayirye hakagira urego yundi ngo yari yamanyuriwe pasiteri na runaka no kumushira inyuma mu mushira inyuma ariko Imana yambariye ati ntimushobora gushira inyuma abantu namwe yarabasize inyuma muraza kubyibonako mbere nari nje ngaruce kubibabwira nukuvuga rero abo bakristo barahura n'ingorane ikindi naco kimo kirariza Imana bamwe bararya kugo rusengero abandi nabo ntibarye kandi yo mwaka mahera n'inzimano bose barazakwa ariko bamwe hakarya bankunzi hakarya bo mwirundaniriza imbere namarira Imana imanze iminsi rimwe irabimbwira abo mwishiriye ku cubahiro ku butoni abasenga bazinanye mu miryango ugasanga bariyunze mu iryo shengero ugasanga hari abantu bafise udufaranga n'abadandaza ibintu mwararunze bafise abagore babiri kana bivuze mwararunzeyo ugasanga umwana wo muri Pantekote atarononekara cyane ngo hagorewe ugasanga hari abarinko bararya n'abazima ngwandi batarya Imana irambarira ngo ndababaze Yesu mu bigishwa 12 abigishwa Yesu niwe yabagaburiye se bamugaburira none ko abashengero ribagaburira nabo ntirirye kandi ngira ndababyina intumwa za mbere bose basangira ibyabo nubwo kino gihe batosangira ibyabo zose ngo biboneke ariko buryo umuntu agaburiye abandi ntibarye batanze inzimana imwe bakoze ibikorwa bimwe urumva ibyaha mwe murakora mwaba pasiteri mwe namwe bungere ni mukubiti audio murayikubita nawe irabakubita umva ibyo nabibwiwe nuhoraho irambarira rero ko amasigarira yayo Imana igiye kuyikurirayo kandi kuntigiri yakureyo uzotambama ngwara navuga ngo nibabigisha b'ibinyoma canke nibindi nukuri witegura upfu Imana yambare kuko neza kugira shengero nk'amahoro mugiye gupfa ariko nimwagaruka mukumva nimuje ku murongo kugira mwigishwe pana kwinanata ngo turabungere ngo twasizwe amavuta rekada harabo Imana yasize amavuta hari mwibanga kuki Imana itaducisha mu ruganda bamwe ngo bemere bamara imyaka bari ku mavi ishengero ry'Imana mu Burundi ntiryokira no kwisi yose ariko nibikunda ni Yeremiya 2:3 ku murongo waho wa 4 ndasaba umwungere wose n'umupasiteri none Imana yari gushira abandi bungere muhari kandi iyo mwifata neza nukuri twese iyo tuba tukagera abara amahoro hira abantu barabuza amahoro ikindi nabwiwe nzobabwira kubwo amajambo nzotonze kandi mo ndabyigwa n'uhoraho Ezekiyeli 3:4 umungere wese yasome na Mika 3 ku murongo wa mbere murabizo ntama kuntu mwazikuye ku rukoba mukazijya ibinure uwo haraharaje mwiruke basha nibikiri banga nukuri nabwiwe n'Imana kwigira isiduke wagira ngo irazana inkoni ngo yiruke kujya umuntu akwirukako no nabwiwe kwigira ibanyikize mwibanga ibateze gusubiranamo no kudakundana kandi mupfugo butunzi nyene bwo mwishengero ibindi nabwiwe iyo miduga abakristo mwatanze mwishengero rya Pantekote ngo yabungere umva mugira muhure n'amagorwa n'amakuba kuko nabwiwe n'Imana yuko izo mpemu zinziye mwishengero z'imputu n'intuki umwe wese ataza kwemera kunda ujamwo undi atawugiyemo mu nyuma hadukubugesera kandi nabwo mwishengero rya Pantekote nkari mice yimbonera kure nkuko bazizi mu gihugu cy'u Burundi mbere aho mu gihugu cy'u Burundi bo n'abanyamahoro kuko leta yibatumye bagendera ku mategeko abo rero binyegeje ndabibabwira hari imice imwe usanga yemera mwarimu n'umuco umwe usanga wemera pasiteri n'uwundi ugaya pasiteri uyu n'uwundi ugaya pasiteri uyu n'uwundi ugaya mwarimu iyo mice rero muri Pantekote cyane cyane nko muri Buganda Imana yaranyeretse birimo no mu Burundi birimo no mu bihugu byose hariyo bamwe usanga bakunda urya rero n'akantu Imana yikubitiyemo kugira ibasure yerekana urwo rukundo rwanyu haca bamwe imigwi rero muzoyibona mu by'ukuri hariyo nivyo Imana yanyeretse amakudeta yose muzaba mu gihugu murazi uko mu gihugu cy'u Burundi urgize ngo atere kudeta Imana bakamufata ni mugasho ariko ngira ndababarire muri mu madini ya Pantekote Imana yanyeretse mu nzozi
harimwo abacengero bakubitana amakudeta, mugiye kubibona kuntu harimwo imigwi ikubita amakudeta abapasiteri bamwe, abandi bakubita amakudeta abarimu, ivyo vyose mugiye kubibona. Hanyuma rero ndarangije, uzobona ibi vyose ndimo ndavugishwa n'Imana bishitse muri Pantekoti vyose, urumva bitanguye muri menga biroroshe, biraza kuguma. Rero ikibasaba nuko muzogaruka mwihana,